turamutse twanga tubashimira kuziba ivyacu TV namwe mutse murengeje kurekerana imiganiro cyo kuri TV yanyu uno munsi rero tugiye nkuko twabibemereye kubabwira kungena urukino rwagenza hagati y'intamba mu rugamba na Uganda Cranes abanya-Uganda muri Sekafa Senior Challenge. Urukino rwari koragwera kuri Star Time Stadium Irukogo Stadium muri Uganda. Nakubwira neza ku bakinyi batanguye mu kibuga. Ku ruhande rw'u Burundi hariho Mutombo Fabio Migoro, inyuma hariho Musa Mujyango, Ndizeye Eric, Chancel Ndaye Rashidi, hagati hariho Abel Bigirimana, Barak Idis Saidi Kagabo, imbere naho hariho Claude Laure Byamungu, Randri Ndikumana. Abo nibo bakinyi bariho, ndetse abaramprasa hariho Onezime ya kuramprasa umunyegoli, Amini Isa Iber Elfaze, Museremu Idi asanzwe kinira Message Ngozi. Naho ku ruhande rwa Uganda rero mwigoro hariho Charles Rukwago, nyuma hariho Paul Willa, Mustafa Kiza, John Levita, Haridi Lualina, hagati hariho Shafiki Kagimu, Bright Anukani, naho imbere hariho Alani Okelo, Ben Osea, Fahadi Bayo, Viane Sekajugo. Nuko rero abakinyi urukino ruratanguye neza isaha 10 zahariya mu gihugu ca Uganda, isaha 9 zahani wacu. Uburundi butangura nkuko beshi mariko mararaba kuri Azam TV. Mubona yuko Burundi babanyabiranije ku munota w'8. Uno mukinyi dasanzwe Bright Anukani ku munota w'8. Uyu mubona hano ku ifoto niwe yabashije kwinziza igitsindo ciwe ca mbere, ariko n'ubukino rwabandanya, ndetse ku munota 21 uno mukinyi nawe Bayo Fahadi ahawe umukinyi umupira na Bright Anukani, aba akubise igitsindo kigira kabiri. Nakubwira yuko ibi vyatumye Uburundi baparalize, kuko igice ca mbere cyatinze gihera Uburundi bufise ubusa, nayo Uganda ifise ibitsindo 2-0. Noneho Burundi busubira buja kwitegura iminota 45 iheze ari 2-1. Igitsindo cyatsinzwe na Bright Anukani, icya kabiri naco gitsindwa na Bayo Fahadi, uyu mubona hano kuri no foto. Noneho mitse ya kabiri igiye gutangura, Uburundi bwaje bwakaniye kabisa urukino. Noneho uno mukinyi Urasenga Cedric Dani asanzwe kinira Message Ngozi, uno mukinyi atari asanzwe ari no kuri bando touche, ahubwo atari mu bagombora, mugabo muri 5-6 bagombora, mugaye yagiye gushigwamwo aza gutsinda igitsindo ciwe ca mbere. Noneho urukino ruza kurangira ari bitsindo 2-1 cy'u Burundi. Navuga yuko Burundi buracafise igikorwa kidasanzwe, mu gihe dusanzwe turi muri poule irimo Eritrea, Djibouti na Uganda. No kubwira ko uno mukinyi Jonathan uno mukocha ku ruhande rw'Uganda yari umukocha Jonathan Nixtry, naho ku Burundi murabizi ni Are Olivier Niyunge ko ari we mutombora, niwe yariko ararukocha, ari umukocha w'u Burundi. Uburundi rero bwagiye kunanirwa, mugabo twananiwe n'igihugu kidasanzwe uko kuri classement ya FIFA yo mu kwezi kwa 12. Nakubwira yuko Burundi bufise ikibanza c'151, mu gihe Uganda ifise ikibanza ca 77 ku isi. Naho Uburundi bufise uri ku mwanya wa 43, mu gihe Uganda yoyo iri ku mwanya wa 15. Murumva yuko Burundi bwakoze akazi gakomeye nubwo twananiwe. Mwebwe mwakiriye gutse urukino? Ndabasabe mugire share, like, comments, mupartage. Thank you mwese, murakoze neza.